baherutse gushikamo ariko 2016 batanguye gushika muri finale ya Carabao Cup baradugije moral muri 2016 bashika muri finale ya Europa League urabyibuka batsindwa n'umugwa wa Borussia Dortmund baca barabandaniriza ko hari abakinyi umumenyereza wenyine yagera avuga ati wowe nta kibanzo ufise buke ari umusore w'umufaransa Mamadou Sakho aragenda hari abakinyi benshi yagiye novuga arakuramo buke yubatse umugwi gushasha nkuko awugomba wenyine ugiye kuraba abakinyi bari kera basigaye ni nka Robert Firmino peut-être niwo mukinyi wa kera Robert ugiye kuraba bitwa ba Nathaniel Klein yaragerageje arigiza hirya buke mais après genda ba equipe igeze nukuvuga ko niyo ni gikorwa ciwe evre voilà c'est une œuvre ya Jürgen Klopp rero kuri no musi rero umukiza wa Arsenal ameze nka Jürgen Klopp wamumenyereza azayiyempoza wamumenyereza bira abanyamerika ati jewe singomba yuko Mesut Ozil mu mukura hano kuko yaba nka Emery Unari yari yiyempoza ntiyari kureka nk'izina rya Ramsey nakagenda wibuke ibi byatanguva kera wibuke basaske Fabregas bagenda wibuke baba Robin van Persie agenda mwaka 2011 avugira ati nta kindi gikenewe turi ku rugero rwiza gura bakinyi Sanchez gura bakinyi hamengo wenyene alors que suyo mukinyi wenyene Arsenal wari umugwari waragize imana ronka abasatrizi ngende wako kuko ura transition ngene zakozwe Thierry Henry aragiye RVP Robin van Persie turazanye umugabo azikizindi ya Sanchez tumukuye muri FC Barcelona kutibagira izina rya Emmanuel Adebayor kandi mu bihe bimeze neza nico niko ndavuga Arsenal igeze kubiri mu bihe itari fise amazina akomakomeye mugabo uko nabivuze muri myaka igera kuri 18 ils ont su garder barafashe ico no kwita ikibanza ciza baraguma muri ya migwi ine ya mbere baguma mu migwi 6 ya mbere ya mirongo amafaranga menshi ku mugabane w'Uburayi ivyo rero mugabo Steve Kroenke George Kroenke barongo n'umugwi bo babona yuko niyo nivyo bivyiza twubatse ikibuga turiko turagerageza kwarinjira turonse ico no kwita produit nziza reka tuyigurishe urabye nk'abakinyi nka Songo ngene yagiye Songo bibuke neza mu 2012 yari mu bakinyi ba les meilleurs libérateurs wa mbere mu gihugu cyo Bwongereza ngo yaragiye ufashe gukirese Samri Nasri tibwa umuhaye umukeba ibitari bwigere biba muri kazi nta ubyakabaye umukinya ba muri Arsenal je muri Manchester City suyo yene yagiye muri Man City Sanya Man City Krishi Man City Man City Habib Kourtoure Man City ucusanga babakinyo warekuye bagiye guha igikombe ca mbere ca histoire equipe Man City ugiye kuraba neza umusore yitwa Gary Krishi ugiye kuraba neza burya Arsenal yarafashije cyane kubaka Manchester City nuko shaka rero kubamenyereza Vieira Arteta Krishi ani mazina atandukanye burya Sanya siyagiye bien sûr yaramaze igihe kinini Sanya niyo yagiye championnat batwaye bari kumwe na Emmanuel Pellegrini yo mwaka 2014 bayitwaye bari kumwe n'abasore mu Arsenal presque bamufashije rero ngomba igikombe ibintu aho vyakabaye nuko rero bibi byabaye kubera iki City yarifise agafaranga ati baduhe nabo barabagurisha ndibuka match muri Emmanuel Adebayor agise muri equipe ya Man City Man City nibwo yatsinze ibisindo bigira kuri 4 kuri 3 Adebayor aratsinda agenda guserebra kuri kote y'abakunzi b'umugwa wa Arsenal ndetse ko robwira ati nimwe byagenze gute mwara turekuye reka tugarutse tubabagare ibi ntabwo byakabaye no kuvuga ko ni politique tegeza kubihinduka no kuraba ababaye ino equipe peut-être imbaro cyo novuga za komite za mbere zikahindura ibintu mbese utuzi nabo nyiragira kurikira abandi muge kibabaje ni destination je peut-être ni wabo agiye muri hariko aravuga Turki ni wabo zikurazi yuko Fenerbahce Mesut Ozil ndikunda myaka 31 ingina majana 240 yambaye umwambaro wa Arsenal kuraba igitsinda 40 nico ngaruka kwiyumvira izo nkino majana 240 yazibayemwo neza yaharahawe ikibanza nico ateza guha kuna musi kibazo gihehe turamwongera amasezerano tumwongera atari muri systeme nshasha y'umugwa Arsenal niba muri kiyigiye parce que nimba ari umukinyi no vuga ko il a été dérouté yabeshwe bel et bien ufashe umukinyi aheje gutwara Champions League umuzaye mu Arsenal muzanye umwemera akatuzana abandi bakinyi kijya gihe n'umukinyi wa mbere atanguye kuba gugwa amafaranga menshi muri Arsenal ntawo byari bwakabe bituma navuze yari politique bariko barahindura
guhuma amaso amakungu guhuma amaso bajya bakinyi basanzwe mu Arsenal guhuma amaso abakunzi bo mu Arsenal turiko turagerageza kubaka equipe ku mwaka no equipe yubaka ikene kubaka umugwi ntigura umukinyi umwe igurira icyarimwe batatu baza guhindura biraza ko bigenda gute Mesut Ozil aragiye ndabona ku rundi ruhande Pierre-Emerick Aubameyang baragenda Real Madrid nawe nyene Lacazette aragenda bagenda kubera iki Elvis wavuye muri Borussia Dortmund Dortmund ico gihe wabona yuko itagiye kubana muri za Champions League aho uhungiye mwebwe mucemanje gukina igikombe cya Sanda kuko nta gukina umukinnyi afise statistique guhera ibitsindo 30 kuduga buri mwaka siriko ndabona Lacazette ashobora kwemera imyaka 3 atazi icyo cyo Ligue des Champions barigira encore que na equipe bavuyemo wana ma equipe bavuyemo equipe ya Lyon si nigiye muri 8e de finale encore que equipe ya Borussia Dortmund kuri musi hagaze ku rwego rwiza mbwira abakinyi rero bafise vision bazokwemera bazaguma hano bakina kuwa kane aba rero niyo bagenda cyadusigara nande Genduzi icyo kibazo kihari hari witwa Jean-Pierre Fanfan uramuzi mu ndamuzi ntanguzi kuri Canal yavuze ati kuno musi projet Arsenal ifize c'est pas un projet za kwigereranya n'indi migwi ikomakomeye ku mugabane wa Burayi yavuze kuri ati tubagereranya na za Lille tubagereranya na za Bordeaux na za kuko bobo bafise politiki yukuza abakinyi bakiri bato dushobora kumbwira umukinyi uvuye mukuye muri Lorient nka Matteo Genduzi uzi kumuha milieu ngende gwa Arsenal milieu yigeze kubirimo Patrick Vieira Cesc Fabregas yaziko tazo guhindura system byari nariko ndakurikirana ikiganiro cha Dennis Bergkamp bagijyo zine kuri muzindirizo wari subiriye Cesc Fabregas bararaba umugwi wa Arsenal bagakukorora amosozi bose iyo bariko barakubwira Arsenal y'ubu Jenny ibuka niko dufata kana kari ibuka uno mugabo w'umufaransa Robert Pires hari kuri match hagati ya Tottenham n'umugwi wa Arsenal avuze ati ugikitse mu Arsenal mu myaka twaje les années 2000 les années 98 bashe bakubwira ati hagutsindwa n'umugwi wa Tottenham dusangiye ikibuga dusangiye gace cyo bita North London derby urumva iyo munike urumva hako tuzotsindwa hako twotsindwa n'umugwi wa Tottenham tuvuma dutakaza premier mugani yatuje imbere mugabo gendera kuno munsi so fombattre ibisanzwe kayazwe mugabo rero urumva no kurabyo politiki mu Arsenal iriko ibandanya ijaye eske turiko turondera amafaranga gusa cyangwa iriko turondera no kujya cyo gituma oja kuraba Arsenal abafana yo yari ifise uko umwaka ugenda uko batera bagabanuka Yes arimo batagenda ubwo benshi baragiye muri za Man City benshi baragiye muri za Liverpool kubera iki buryo umufana ntagomba kwama atubuye umufana keneye kwama ryohewe ntakindi Leicester kandi icyo umuntu ashobora kuvuga ko no munsi kuri stat nivyo bafise ibitsindo bike bamaze gutsinda par rapport y'umugwi wa Manchester City ariko kubiye ko bafise la meilleure défense par rapport y'indi migwi yose mu gihugu cy'Ubwongereza ibi rero ku ruhande rwa Leicester bafise cyo no kwita match de progression nziza bakora duganeza uravye ngene batanguye umenyereza Brendan Rodgers ko rubaka equipe ku ruhande rwa Leicester nibaza ko binashobora gufasha kuri no match Elvis City niko navuga nti ni match bazogwana ikibanza ca kabiri kuko bose barakurikirana mugana kubire ko mugwa Man City ni nyuma y'amanota mugwa Leicester ivyo rero kaza byerekana iki ni match kubgane mvuga no kwishobora kubahura ngira ngo abantu baracuba kuri match kuri Leicester ashobora kubona ati kuno muzi tumaze gukina match nziza n'imigwi ikomeye tugeze kuri Man City turashobora ku experimentation yacu n'abakinyi bakiri bato dufise tukabona ko n'imiburi buri ku mwaka uza nitwaguma muri Big Four dusubiye guhonyora muri Champions League turashobora kwespera gushika kure nuko bimeze mu gihugu cy'Ubwongereza ngizo affiche ziriyo muri weekend reka mukanye sase dukubitire hariya mu gihugu ca Espagne turabengene naho nyene biza kuba bimeze mu mpera y'iyinga aho nyine kubivuga naho nyine bizoba bimeze neza nuko ni B-Sports twana dushimira mwese muri kumadukurikirana dushimira na mugenzi wacu ari karafata ubuhinga amasanamu bibandanya bimera neza muri abantu bacu biteka